Ano makuru yo kuri uno musi wa Mungu reka tuyahere neza na neza hariya muri Goma. Muri Goma ni gisagara kiri mu minwe ya AFC M23 imbwebwe za Sarambwe. Red Tabara twigwaneho aho batanguye kuza bariyahura umwe muri izi mbwebwe za Sarambwe RDF inkotanya basogosi akaba yirashe mu mutwe imvo n'impamvu turaje tuyibabwire neza na neza mwido nido muri Minembwe aravugwa amakuru neza na neza aho twigwaneho na Red Tabara eka na AFC M23 basubiranyemwo bakarasana ibintu bikaba bibi cyane hakaba imfu nyinshi ku mpande zose impamvu n'imvo turaza nayo nyene tubibamenyeshe turaza guca kandi kubijanye n'inyishu canke ikiganiro Faustin Ndikumana asanzwe arongoye Parseme yashikirije atanga isiguro zimwe ziteye amakenga ku vyabaye ku kabare kiwe kari hariya mu ntara ya Butanyerera aho basanze ibigwanisho eka isandarusi ndavuga igunira ryuzuye ibiturika amabombe y'amagrenade n'ibindi byinshi bigenda bitandukanye kukijanye naho nuko secrétaire Marco Rubio yavuze ko Rwanda rugiye kuva mu burasirazuba bwa Kongo atarenze hagati na hagati mu kwezi kwindwi bisigura itariki 15 z'ukwezi kwindwi u Rwanda rwagize ico rubivuga ko u Rwanda rwishuye reka navyo nyene vyose amakuru n'ibindi byinshi bigenda bitandukanye tuvyegeranirize hamwe mwido nido inyuma ya kano karuhuko. Ikaze ndabaramukije mwiriwe na mwaramutse bakunzi ba Fleury Podcast TV ndizera ko muguwe neza mwaramutse amahoro kuri no musi wa Mungu kandi ndabifuriza amagara amafaranga ubumwe n'iterambere mu miryango yanyu mu miryango yacu sinibagira gukengurukira mwebwe mudahengeshe nakurikirana ibiganiro vyacu bica hano kuri no rubuga rwa Fleury Podcast TV na Ingoma Magazine buri musi kandi gatanu kuri gatanu ibi byose mukabikora muri mu gihugu c'u Burundi mu karere ka EAC muri Afrika, Asia, Amerika, Oceani, Madagascar, Iburayi eka mu mfuruka zine zisi. Turabaha ikaze rero muri ano makuru n'ubusesanguzi bwo kuri uno musi wa Mungu. Igenekerezo ni igindwi ukwezi no kwa gatandatu umwaka wa 2026 nkuko twebamenyesheje mu ntangamarara reka twihute duhere neza na neza mu muji munini cyane wa Goma. Uwo muji nawo ukaba uri mu maboko y'imbwebwe za Sarambwe RDF inkotanyi abasogosi AFC M23 na twigwaneho na Red Tabara murumva ko ari coalition nini ya cyane hakaba harimo n'aba mercenaires ubuhoho harimo n'abafaransa mu bice vya Rubaya reka tubabwire ikituzindukanye canke ikituzanye kubamenyesha ku makuru ari muri Goma inyuma yaho bimegaragariye ko babayeho nabi baguma batoroka agasakisaki benshi twarabivuga benshi baba barosa amakuru bakibaza ni gushikuza canke no kubesha ariko ukuri koko kurahari hari umusirikare w'imbwebwe za Sarambwe RDF M23 yiyahuye mu muji wa Goma ku munsi wejo yirashe mu mutwe imbere yuko yirasa umugabo yumvikanye arira atakamba ku bintu byinshi bigenda bitandukanye tuje kubamenyesha ubuzima turaza kubabwira ukungere bwifashe ku ruhande rw'izimbwebwe za Sarambwe muri Goma na Bukavu uyu mugabo rero imbere yuko yirasa yumvikanye kuko yirasiye mu ati mu ruhame canke mu bantu benshi avuga ko bamaze igihe badahembwa umushahara atarigera ukorako ngo isabuni yo koga ntagira isabuni yo kumesura ntagira ibifungurwa ntibagira nta kintu na kimwe ntaravitayema nta kindi ngo nubundi ni yatokwirashe yopfuye urupfu rubi rw'agashinyaguro ngo nico gituma yahisemwo kwirasa ikindi naco nyamukuru ngo ni agahinda ngo aravye ngo imiryango yahekuye abagore yafashe ku nguvu ngo bwicanyi yakoze amamiliyoni uruhara yagiye aragira mu bwicanyi mu busuma n'ibindi byinshi bigenda bitandukanye nagoma ndababwire ko hageze mbere naho avuga strategie ukungene bari babayeho ijanye no kugenda gutora abaprisonnier bakabazana mu bikorwa by'ubusuma bikarangira babishe uyu mugabo rero yapfuye avuze amajambo menshi akaba yapfiriye igoma ahantu muri quartier izwi cyane nko kwa Chez Ahoxi
aha niho yirasiye igoma. Uyu mugabo rero avuga iki kubijanye no kugene bari basanzwe babayeho, ngo baragenda bagatora umwe mu mfungwa zisanzwe zifungiye mu rubusho bwo muri Goma. Hanyuma ico bakora bafakura bagusakara umukongomani muca mwumva. Hanyuma ico bakora ngo bagaca bagenda bakiba shop bonyene AFC M23 iyi RDF baragenda bakiba mugabo bafise umuprisonnier bakuye mu gasho. Hanyuma bakiba bahejeje kuyiba ngo bagaca bamwambika teni nimba ari ico hejuru nimba ari ico munsi, bagaca bamurasa bagaca barasa n'amasasu menshi hejuru. Hanyuma bagaca baza nyine aribo bashwa baduka, umva nta bindi birebire bagiraga akazingi ngaho bagaca barasa hejuru. Hama mwe mugashwa baduka bagaca babwira ati duhejeje kurasa umusuma. Kumbure abo bari kumwe bagiye we yarakiri ngaho agira ivyagira ivyo bivye vyacomotse, kumbe nibo bamaze kubitwara. Hanyuma uyu muntu agaca haca uyu agaca azira kuba aribo bariko barakamufra ubusuma basanzwe bakora mu mabotike mu maduka mu mamagaze muri Goma no muri Bukavu eka n'utundi turere basanzwe baherereyemo. Iri nibanga ryasizwe rimenywe n'uyu nyakwigendera yahisemwo kwikuramwo impwemu z'ubuzima mu kwirasa urusasu bwo mu mutwe. Ibi vyatumye tumenya amabanga menshi cyane, ibi vyatumye kandi nabo bahora baharira ivyo tubabwira bavuga ati wow bwa muri finalima ivyo muvuga biba bifise ishingiro kandi n'amakuru abava neza na neza ku isoko rya bene amakuru. Uyu mutipe rero bimaze kumera uku benshi bace bavuga ati finalima kumbe nuku twari dusanzwe tubayeho twibwa na mwebwe, hanyuma mukaguma murasa abana ba Kongo mu bavuga ngo wazarendo n'ibitimbayi ngo yari mu wazarendo ngo aje kwiba n'ibindi byinshi bigenda bitandukanye. Ariko ubukuri kwaraye kumenyekanye hariya muri Goma cyane cyane kwa Che Aroxy, aho iyi mbwebwe ya Sarambwe RDF inkotanyi yaraye yiyakiye ubuzima. Tuva muri Goma tuje muri Minembwe mu misozi miremire ya Minembwe, aho twigwaneho na AFC M23 Red Tabara bari basanzwe batabanye neza inyuma y'igihe kinini. Aya namakuru asanzwe ahari twagumye tubabwira ko hari injyane ukutumvikana. Muri buka nkora ibiganiro ndanababwira ko twigwaneho yagize ikosa kuja kwiyunga kuri M23 ku mugaragaro, bagufuma babikorana ku mirongo y'urugamba, ariko kubitangaza officiel mako bagiye gukorana vyatumye hari abanyamurenge bamwe bamwe babavako n'ibindi byinshi bigera bitandukanye vyarononye cohesion sociale umubano n'ibindi byinshi biri nyuma kubijanye n'abanyamurenge. Naganda babwire ko abanyamurenge batwigwaneho barasanye n'imbwebwe za Sarambwe RDF M23 hariya muri Minembwe birakomera, kandi nta kuvuga ngo ino hapfuye naha hose impande zose barapfuye, gusa bila canke igitigiri nyezina c'abahapfiriye n'abahakomerekeye ntikiragaragara ngo kije ku mugaragaro. Ariko ivyo bapfuye ni vyinshi. Abanyamurenge bumvise ivyo bavuga bafise raison. Ikintu ca mbere musanzwe mubizi ko FRDC canke leta ya Kongo, leta ya Tshisekedi yari imaze igihe iduza drone irimwo microphone irimwo megaphone ivuga, umva bashiramo carte mémoire une voix enregistrée. Hanyuma izo drone zigaca hejuru zibabwira ati abantu bo muri twigwaneho musanzwe mubizi ko muri abanyamurenge, musanzwe mubizi ko muri abakongomani tubazi tubarokonesa, kandi ataka ingorane nimwe mwari mufitaniye na leta ihari sauf leta ya Joseph Kabila muratko yabagandaguye kuva 2016 2017 2018 kubandanya. Ariko haro nande mateka y'imbere yaho aho abanyamurenge bagenda baragira ibibazo. Ariko leta ya Tshisekedi yaraje yabwira ati tanga ibigwanisho manuka hanaha za Kakenge Mikenge n'ahandi hatandukanye mwishikane mu gutanga ibigwanisho, hanyuma umuntu abaye ikigongwe mubandanye muri abakongomani muje mu buzima busanzwe. Turazi ko guhendwa bibaho ishavu n'ibindi byinshi, ntawo bafunga genda mutanga ibigwanisho mwishikane, hanyuma aho hantu tuhanetralize tuhashike, hanyuma imigwano iheze muhasubire nk'abanyekongo. Abamwe mu batwigwa no cy'abanyamurenge barumva umuhamagaro ni muzima. Musanzwe mubizi ko mu bibogobogo Kongore ntumwa ya Tshisekedi yahashitse bagiye gutanga inka no kuvugana n'abanyamurenge baho kungene bahabaye. Benshi barabonye ko ari bikorwa vyiza ya leta ya Kongo atanzigo canke ibindi basanzwe bavuga kuri Tshisekedi kubijanye n'abanyamurenge bihari bashaka kuza kwishikana. Ariko intambamye yabaye M23 mutegere neza. M23 avuga ati ntibikunda kuko mukagenda muzovuga amabanga, muzovuga strategy, muzovuga imigambi, bimwe mu byo turiko turategura canke twakoze aho twahambye abantu binogo rusangi n'ubundi bubisha twakoze muzoja kumena amabanga
yavyo hacatangura kubamwo brad of fer, bamwe bashaka kugenda abandi ntimugenda, mugiye tuzobarasa, mugiye vyaruhiye kugenda uko baca barambikana amasasu impande zose barapfa. Ikindi cinyegeje mu kurakara kw'abanyamurenge ni umukino M23 RDF aba basogosi bakinye muri Uvira mu kuva mu muji wa Uvira. Muribuka bavuye mu muji wa Uvira inyuma y'ibibombe bidasanzwe byisha abantu bagera ku 48 n'ubu bataraje habona hariya kuri poro ya Karundu. Muribuka ko bagiye batekeye abanyamurenge. Amavideo twarayatanze ni kenshi na interview Scovia yakoresheje abanyamurenge bivugira ngo bari twambia twende. Scovia agasanga yamubajije banani agacavuga abanyene turi kumwe, hagatangura kuja ku mugaragaro ko aribo babaforosheje kuvayo. Muri ukarama raporo ya ONU, muri ukaya Human Rights Watch, muri ukara abandi banyamurenge basigaye muri Uvira babivuga bashinga nahe ko babayeho neza kandi bagenzi babo batwawe bahenzwe ko bagiye kubaho neza, abandi bejejwe ko bazoja mu Rwanda. Ariko twaragarutse turabereka akandi ka video kaba abandi nyene bavuga umunwa bawusongoye kabisa batuka Tshisekedi batuka Burundi n'abarundi muri rusangi, bongera barira ngo tunataka kurudia Uvira. Ibi mwarabibonye rero kijya gikorwa ca izimbwebwe za Sarambwe zakoze RDF AFC M23 gukura abanyamurenge babahenze babagize bouclier politique n'ibindi byinshi bitandukanye. Murabizi twamatwe basiguriye ku kijanye n'abanyamurenge bataratahura bataruguruka bamenye ko bari hajya nk'umukino, bari pyo bari muri jeu d'échec ya Paul Kagame. Urumva rero hajya baramenya ko bakinwe hama bamwe muri bo bararakara. Nabanda bwe ko ari abanyamurenge bari mu Minembwe, bari mu byo bibogobogo, bari mu za Ho Plateau n'ahandi hatandukanye bamaze gukanguka baciye ubwenge, ariko bakiri ko bararondera voie de sortie. Rero ibi byose byarabarakaje. Hama ikindi kibazo ngo baricaye hasi bariyumvira eske ko mbona u Rwanda bavuga ko rugomba gukurayo abasirikare babo, kandi mbona intambara iri kiraja ntayo turiko turatsinda, ntituri budiri bushike Kinshasa nkuko babitubwira, ntituri bukureho Tshisekedi n'ibindi byinshi byinyegeje inyuma, ariko turabona ko hari defeat idasanzwe. Muravye ku mirongo y'urugamba nta nguvu uko M23 yari imeze kera ntigira. Ubu ni bamadebari bibonye mu cirore baca bavuga ati ahantu tuhagabira. Bicaye hasi bako baririmbura nk'abanyamurenge nyine babaye imyaka myinshi bihe binini nk'abakongomani, baravuga ati mbega hamwe ino ntambara yorangira ko mbona Amerika iri kirashiramo ingufu nyinshi, twebwe twigwaneho, twebwe abanyamurenge, abanyarwanda bazotaha, abaganda bavemo, abakenya bavemo, Sudani, Somalia n'ahandi batahe, n'abafaransa. Mbega natwe tuzotaha hehe k'igihugu cacu ari ikingene ca Kongo? Bacavuga ati turabukungene tubivamwo. Ndiko ndabamenyesha ko twigwaneho ko baragerageza kugenda barishikana ku bwinshi mu maboko ya Wazalendo na FARDC. Mwarabibonye mu kwezi guheze, ariko ubu ntibiboroheye kuko M23 bagenda ko bunono, kandi ngo barababwiye ko bihenze bagakora ivyo bikorwa byo kwirometa mu maboko ya FARDC cyangwa muri leta ya Tshisekedi bazoca babarasa. Rero bo bariyumviriye none twe tuzoba bande hamwe ino migwaro cyangwa ino ntambara yorangira. Ikindi naco objectif ntizisa namana basiguriye AFC ni Alliance Fleuve Congo n'abakongomani ni Bisimwa ni Corneille Nanga ni bajya ba Paruku barashwe n'abandi bagenda batandukanye, ariko M23 n'u Rwanda ni RDF ihindura izina. Abanyamurenge bariyumviriye bavuga ati ka abantu baje kwibira ubutare, ubwo busambanyi kuyica na objectif yabo yo kokipa ahantu hamwe na handi kumbure ivyo baguma barota ngo za Kivu n'ibindi. Twebwe tuzobaho gute? Ibibazo biguma bigaruka bicuza twarabeshwe, twaragiye ku mugaragaro kuye mvuga ko twivanze na M23, bisigura ko ivyaha vya M23 natwe ubu biduhama canke bazobitwagiriza. Donc bafise regre idasanzwe. Rero babonye bavuga ati reka dusesize opportunité aho FARDC canke leta ya Kongo itubwira ati shira ibigwanisho hasi, nta kindi turaba, hama muze mube mu bakongomani nkuko muvuga muri abakongomani, kanatsinda nkuko muri abakongomani, ibisigaye birangira. Ibi rero bikaba vyatumye M23 na twigwaneho bakubitana amasasu n'ibindi byinshi bigenda bitandukanye. Ikibazo gihari kandi bavuga ati FARDC niya hafata hano twe tuzuba turabande mu gihe tuzatwanse kumanika amaboko tuzoca twangara. Uko niko vyifashe nico cuka kiri hagati ya twigwaneho na AFC M23 RDF inkotanyi abasogosi Reditabara. Uko niko vyifashe. Tugaruke rero nko nabibabwiye mu ntangamarara, Faustin Ndikumana asanzwe arongoye Parsem ni societe civile, amajambo avuga, analize ziwe, ama judgment
kubahuka, gutuka, gucokora n'ibindi byinshi asanzwe akora. Ibi ntitubigarukako, ariko ngo magaruke kuri aka kabare kiyo kibutanyerera ni Ngozi, aho basanze harimo ibigwanisho n'ibiturika. Hanyuma iyo babisanze niho nkeneye ko twumva dukoreshe logique. Faustin Ndikumana ukurikije ikiganiro yakoze c'iminota irenga 20 na ivyo yasobanuye harimo kumenyesha ko vyabaye, harimo kwikingira mu majambo, harimo kugaruka gusuzugura leta, kwagiriza leta, kwagiriza ubucamanza n'ibindi byinshi bisanzwe asanzwe akora canke bisanzwe bikorwa na bagenzi we ngo ba societe civile, ariko kabikora n'akantu wumva ko hari ibindi bintu yisigarije. Reka tubazanya dukoresha ubwenge gatoya. Ibigwanisho aravuga ngo hari hamaze igihe atamatara ahari, ngo amatara acikagurika ku bwinshi. Nagomba mbatse aravuga neza ko ivyo bigwanisho vyagiye kubonwa na bamwe bacunze umutekano kuri ako kabare, kandi ari maze ko ako kabare gafise abakozi benshi, ari na keza kari ku rugero rugezweho. Nkeneye kumenya none uwo muntu yarinjiye na portaye, aca muri portaye mu muryango yikoreye igunira n'inkoho mu maboko, mari ego ni mu mwijima, Torezone ni mu mwijima sawa ntihabona. Mbega ko kabare ka Faustin kari ku rugo rwego yavuze hari mu mwijima, amatara yacitse, nta buji bacana. Basi yaravuze ngo panoso, nimba ari panoso sinzi ko ari sora, sinzi ko navyumvise neza. Reka mvaze ko nta yindi alternance y'umuco ihari muri ako kabare. Nimba atayihari, nta buji yari ihari, nta gakoroboyi, nta kibatari, nta kintu na kimwe cyariko kiraka, wari umwijima total. Yaciye rero igunira meshere zamu kujya umuntu abayikorera igagunira. Mumva ko abari gunira nyene kujya umuntu abayikoreye igunira ku mutwe pass umukozi ho ngaho sinde agaca twara. Mwumvi y'ibigwanisho babitoye d'après amakuru numvise Faustin avuga mu gikoni muri stock ahantu babika amakara, asanzwe basanzwe bashira amakara bakoresha. Umuntu akabaca ko akarengana nabo baservere bose, umujera wo kuri comptoire, abasiti ku muryango, niba abapolisi sinzi gusavuza abantu b'umutekano, mbaka inani ahantu muri depo y'amakara pa inkoho igunira ry'ibiturika agaca sohoka. Aha je navuze ati aha sindiko ndamwakiza, ce sont des analyses, j'analyse nkuko ujya nawe nyene yakoze ikiganiro y'analyse, ariko je ahantu navuze ati aha ikindi naco cihutirwa. Faustin Ndikumana yihutiye kusaba ngo aba bantu bararenganwa, ngo ni strategie yo kugira je bambeshere ko ntunze ibigwanisho, ntavyo ntunze, ntavyo ngize iki. Oui, Faustin yarabivuze clairement, ariko sinumva ukungene azi ivy'amategeko, kuko maze gutwara parseme ubuzi ibintu vy'amategeko, procedure z'amatohoza, ariko barafashwa abantu bukiyo gacuza kumvuga ngo rukarabumenyi ngo niba barekure ngo bararenganwa, ngo ini strategie yo kugira abanyambika iceyi bigaragare ko je ntunze ibigwanisho. Ibinabira Faustin uri normal uhagaririye societe civile, mwenyene nimwe mwaba mwavuze hari abantu badahanwa, hari abarenganwa, hari abagira ukuna kuriya. Ni gute woza kwiyinterfera hagati ya procedure judiciaire yo kugira amatohoza ugacuza wewe ngo nimurekure umuservere wanje ngo mujera ngo bajya abana ngo bafise ngo kazoza ngo bafise imiryango bagaburira. Rega ntibabagirije, rega ikintu cyose naho cyo turika twicaranye jewe na wewe Faustin n'abandi bangahe baratuyora tukagenda twese hama bagatohoza bakumva ko ibintu tuvuga biri koyeho canke bihuye, bakumva ko ataco wagira urarekugwa. Ariko udinze ubona umuntu yaciye contre-attaque, Faustin yaciye yataka mbiyo barekure irukunuku. Iyi ni strategie yo kunyagiriza ibigwanisho. Mbeho moi je me pose une question, kumbure namwe murashoye kuba mwaracibajije, mbeho ho vyo bari vyo ari ivyo wawe vyo bigwanisho ugacuza kwivictimiza bashaka kwera nsaruka ya societe civile banyambika ibara. Mbeho ho vyo bari vyo ni giki co bitumenyesha mu gihe atamatohoza yahabaye. Mbeho ho vyo batari vyo ni giki co bimenyesha ko atari vyo mu gihe atamatohoza yahabaye. Je nibaza ko mworeka ubutungane bugakora igikorwa cabwo, kuko abarimwo kuva ku buyobozi bukuru gushika ku nzego zo hasi naho atanyambo ibura gatosi, kuko mwama mwabivuze hari abafungwa ikiringo cabo kigahera ntibare kugwe, hari ibinabiri ya patati patata, biravugwa mu namashinga amateka, biravugwa mu namanyenguza amateka, biravugwa mu bushikiranganje bwabo, biravugwa mu bacamanza, biravugwa mu biganiro leta ikora n'abene gihugu. Rero
ibi vyose ni procédure judiciaire wewe nk'umusivile uje kujamwo ubuje ku influence la justice ubuje ku influence aba juge bareke bakora ivyo bigiye hanyuma ni wabona urenganijwe mu bakozi bawe ugenda uvuga ati uyu yararenganijwe siho yari uyu yararenganijwe yaraha uyu yararenganijwe vyagenze uku d'ailleurs utezwa kumva kwanza ndeyerema niwe ni vyanyu ninde yabizanye erega foso washe kuba watavyo ataruhara wabigizemwo ari kumwe mu bakozi bawe akaba ari karakora nizo za Red Tabara none ntizihari ntibariko barakotiza amafaranga twama twabibonye mangetengete n'abandi babikora nitwama twabonye amapera contribution nitwama twabonye ngo mugongo bagomba gutabara ngo abarundi tutaza babatumye ofete sinumva wewe nimba ivyo bigwanisha atari wowe bifisemo uruhara ushuhiriki nka Faustin Ndikumana reka atari mu ruhara batohoze ashoboye kuba rumwe mu bakozi bawe ashoboye kuba atanurimwo ariko amatohoza yo yategerezwa gukogwa uko je niko ndabibona hama ikindi naco nasuzuguye mu majambo yashikirije nuko yagiye acarafatanya ibintu byose ngo urumva ngo ni vya bintu umuntu ngo agira uku ngo leta ngo baca bayivuga uku ngo kame ofatwa mengo niko akunda kubwira ati ni nka vya bintu abaheruka nabonye bakubwira ati Fleury wenda kuzuri n'amafaranga utampaye ibihumbi 10 vraiment yampaye ibihumbi 10 nawe reka kwisuzuguza uri mu boss mu bantu kugira maramare ce ntora ya dimire ndayaguhe niyo strategy Faustin yakoresheje yavuze ati ngo ucubona ngo leta idakoze ngo itari kwizo nzira karengane batagize ukuna kuriya ucubona ngene ngo ko nivyo basanzwe bavuga ngo ari ivyo umva techniquement ko influence honte d'abord gushira honte kuri justice bavuga ati nitutabikora ko Faustin bivuze abantu baca baje bavuga ati bwa bundi zaka zisanzwe ziri mu bucamanza nizo no reka ko influence ibi birahanwa kwanza n'amategeko nushaka kuza kuvuga ati ngo ni mutabarekura urabona ni mutagira uku tuca dukomparana y'amajambo avuga mu maspeci iyi ni technique mu mategeko iyi ni technique yo ku influence ubucamanza kugera ukabwira wa mucamanza we utafungura uyo muntu urabona basanzwe bagira ukunuku nta ni concentra nta nakoresha amategeko yize nta nakoresha ubunyamwuga professionalisme ahubwo acagira ku mpuhwe n'ivyo wamuteyemo n'iterabwoba kuko no kugira iterabwoba c'est sûr kuko babwiye umutakoze ibi bwandi vya bindi ntuze yavuga nivyo bwandi vya bindi no est-ce que vyavuga nivyo par rapport yibi bibaye est-ce que we amatohoza yakozwe bimureka amatohoza icenje numva no vuga cyane kuri ku majambo ahezima mu bintu Faustin yavuze ntara ubwiwe nta matohoza yabaye navuze ati atari wowe Faustin ashe ko ari umwe mu bakozi bawe cyangwa bashanga nta numwe muri mwebwe arimo ariko ibi byose babimenya habaye amatohoza canke naho uvuge ko urumutungano uri justice wasubiriye sentare zose canke abacamanza bose babasuzuguye abagwije no busa procedure zisanzwe zikogwa ntizikogwe hama baguhe ushikire ubushikiranganje bwa justice kuko nabonye ibintu byose umengo urabizi hanyuma nababwiye mu ntangamarara ku kijanye n'inyishu y'u Rwanda kubijanye n'ikibazo cashikirijwe na secrétaire Rubio avuga ko u Rwanda rugiye canke rutegerezwa kuva mu burasazwa bwa Kongo gushika mi-juin hagati na hagati mu kwezi kwindwi bisigura ka itariki 15 dufatiye hagati y'ukwezi hanyuma agakengurukira harakantu yasizemo aravuga ati ngo turashima ngo intambwe u Rwanda bigejeje ko ariko izo ntambwe ntazo tubona Kongomani ntazo babona abasesanguzi b'u Burundi ntavyo babona abashaka kwigaruka ry'amahoro mu burasirazuba bwa Kongo habeho respect d'intégrité territoriale nta buhari ivyo bintu Rubio yavuze byo gusentimentaliza u Rwanda je ntavyo mbona kandi benshi nabonye ntavyo babona ariko ngo mangaruke ku nyishu y'u Rwanda kuko w'abanyamerika bo baravuze ati ni ngombwa bavemwo hagati na hagati mu kwindwi u Rwanda kwaravuze ati nivyo on a pris note y'ivyo mwashikirije bivuzwe leta zunze ubumwe za Amerika bice mu munyamabanga wayo Rubio ariko kaengo ko na Amerika ishima ivyo tumaze kugerako nabanyarwanda bace bakogerako kaya kajambo hama baragaruka baravuga ati turashaka ibintu by'amahoro mu burasirazuba bwa Kongo bikogwe hose nimba ari sanction muduhaye muzihe Tshisekedi nimba ari sanction muhaye u Rwanda muzihe Kongo ngo mureke kuba selective ngo umva abakoresheje selective bashaka ngo baraselectiona kandi barahengamira ku Rwanda gusa kuri Kongo bagahana u Rwanda gusa ariko jembazi u Rwanda nibwo gwajabutse Rubavu Gisenyi Kamanyora duga rugenda za hariya nyene mu Rwanda canke u Rwanda canke Kongo nako murantunga niyo yajabutse irajabuka izo mipaka zose z'u Rwanda barinjira mu Rwanda canke n'u Rwanda gwajabutse imipaka rugenda kwica kwiba gusambanya gusahura kwigarurira agataka k'ikindi gihugu mu burasirazuba bwa Kongo
nimba inyisha y'u Rwanda rwabikoze bahana Kongo barondera iki? Ahubwo Kongo ni umumarayika. Sinumva uratwara abantu benshi Tshisekedi ntacamaze amakomantere kuva intambara itangura ishuha mu kiringo c'uno mwaka urangiye, kuko yo intambara imaze imyaka 30 iriyo ubwicanye ubusuma. Ariko ibi biheruka kuba benshi baraza ko ikikongo itarasa ko ikigiririre nk'abo tukirwa turasigura ari intambara buzirirwa na diplomatiquement. Amerika rifise ibigwanisho rutura, Iran isa akantu kangana uku ntiyananiwe parce que ibintu vy'ibiturika uraja gutera umuntu ugasanga yifitiye alliance n'ibindi bihugu. None ubu musaye mona bikorwa ku mugaragaro, uzamva ngo Rwanda gwiyunze n'ubu na Israel, uzamva ngo igihugu ngo Burkina Faso yiyunze ngo na Burusiya, uzamva ngo ugiye gutera Traore afise ayo makoperation bakoranye na Putin ni wakurasa. Donc rero ugiye ngo urumva ngo harimo n'ubwenge, harimo na diplomasi, des accusations, des preuves n'ibindi byinshi. Ego birateba ariko kandi ikintu kizima jewe aho borasanye canke bo bikoze mbiyo u Rwanda rukirotira hama bukeye après na rugasubirayo nivyo ndyohera. Ariko aba victime barahabaye, ubwicanyi bwarahabaye, plus de 200,000 réfugiés mu Burundi turazifise. Harona bahungiye mu tundi duce tugenda dutandukanye canke bahungiye muri Kongo nyene, mugo bavuye iwabo, bavuye Bukavu, bava Goma, bava Sange, Ruvunge, hano hose Mwenga, hagenda hatandukanye. Ariko inzira y'amahoro nziza nk'iyiri kiraba definitive niyo twese twifuza, kandi tuguma tubabwira ati sabira abafisha amashapure fata amashapure, abafise ubundi yindi myemerera abamizirima abaporoti abakiranga n'abandi batandukanye, sengera Kongo amahoro n'umutekano bigaruke muzoba mugize neza. Rero Rwanda rwavuze ati turavyemera ntigwabihakanye, ariko rukavuga ati ni murabe n'utundi tuntu nimushire pression kuri Kongo. Pression yiki ko Kongo iri kirivuna? Jewe unsanza handiko ndakorera kino kiganiro, winjiye mu nzu yanje, winjiye muri studio iwanje, ukacubwira ngo muri muduhane cyo kimwe wowe wasanze mu nzu. No, ntibikunda. Nibaza ko ruduhungire he canke abavugizi ba leta canke izindongozi z'u Rwanda titiyumvira wowe wasanze mu nzu iwanje, turatikuranye ndakuvunye canke uramvunye, hanyuma babibonye agashavuga ati polisi ije vyagenze gute, ugeyaje gutera uyu, ibihano baguha wewe naho je n'abandi mu makosa kumure nagucumise kumure nagize ibinabiriye boduhana proportionnellement. No, nibatsa. Donc nimureke kurirwa murakamya amata abantu, nimuve mu gihugu c'abandi si wanyu. Ikibazo gihari kubereka abanyarwanda muba mu gihugu ciza nkuko mubivuga, nkuko mugicuruza ku mbuga ngurukana bumenyi, ariko vous avez honte de rester chez vous. Kweki mutanezere mutari fier n'igihugu cyane. Twege muravuga igihugu c'u Burundi n'igihugu cyane magikenya. On est fier. Jeff Leo ndi fier. Nakasaka hutu kera. Sinsa neza. Ariko mirwa muratangaza ko igihugu c'u Burundi gikenye mko je suis fier. Narababwiye ko nta n'u Rwanda ndota abantu banteruriza ntuzoza mu Rwanda bivanye n'amajambo uvuga, nimwe mwadutanguye. Nagoma ndakabibutse kano hako nabonye hari umuntu aheruka kukambaza ngo vyatanguye gute. Nimwe mwadutanguye mw'abanyarwanda, mwe mutuburira indero, muburira abarundi muri rusango Burundi, muducoza, muratandukira rero ku ndongozi ku mukuru w'igihugu, muraca ku mutambukanyi wiwe, muraca kubashikiranganje, nta kintu nakimwe mwadusigarije. Cyo tuvuga finalement none twarize turazi indimi turashoye kuvuga, kusanga turiko turakoma induru tuvuga mu mipira dusubira dusaragara. Eske gufata umuntu kamushira dans sa place, umuntu nka Kagame kamwibutsa rega naho uri umukuru w'igihugu c'u Rwanda wo warukwiye kubaha nkurongora u Rwanda n'u Burundi, wewe nka mugenzi Felix Ange Kagame we warukwiye kubaha, wewe nka Kabarebe aha, we Mubarake aha, wewe Rudatsimbwa nimbari Patrick nimbarinde umwe hariya wa musaza w'amajambo menshi naha, wewe kanaka Scovia aha, tukabagira redikation physique abantu bamaze kumera uko, tukabaredika kine tukabatondeka, abantu babaye ama microbe no kuba chronique tukabatondeka. Bimaze kuba musha muratangura ntimuzoza mu Rwanda tuzogira uku qui a besoin de ça, ninda bikeneye. Okay, mugira ikintu noza cotuma je mva mu Burundi nza mu Rwanda. Je suis pas rwandais, nkabo uzamva ngo ejo ngo nagiye ngo mu Rwanda ngo Kagame ngo nk'ubwene gihugu. Tu es rwandais, dusanzwe tubizi kuri umunyarwanda. Vous êtes venu en 59. Ibisokuru vyanyu n'abipapa vyanyu n'ibimama vyanyu. Bon, mvuze ibipapa cume ngo no gutukana, ariko navuze ibisokuru, mvuze ibisokuru umva nibisokuru nyene lignage canke lignée familiale, kuva ku gisokuru ku gipapa ku kimama
vous êtes venu en 59 intahe zamazapfuzwe n'indongozi n'abandi benshi rero kubona waravukiye Ngagara Okafe Kinama Kamenge Muzinda Musaga Kanyosha Ruziba ugakura ukiga kaminuza y'u Burundi Kirundo kabukivuga neza hama ukabona kumbwira Burundi buryoshe apari yaha muturiko muratubwira depuis 2019 muturirimbira arena n'ibiki ndibaza ko u Rwanda rutokwikompara ku Burundi atari ico kinyoma mudandaza parce que si atari kinyoma pourquoi vous avez honte de votre pays cyo mwumvise soni y'igihugu canyu soit tu te déclares aujourd'hui congolais soit munyamurenge kwera tu es lancé tu ressembles à munyamurenge ugaca wifiziona mu banyamurenge parce que tu ngo mugwa muri Uganda hari abanyagwango ngo mbari tibi mbari ubwoko mbari umuryango w'abanyarwanda et tu te proclames je suis ougandais shame on you be you nuko rero reka ndabakengurukire ndabifuriza kugira uwa Mungu mwiza ejo ni genekerezo ry'umunani ukwezi kwa gatandatu n'umunsi wahariwe n'umunsi wo kwibuka sokuru wacu nizere ko muko muri ipanga uko biri kose ndibaza ko gahunda muguma muzibona mugiye kuraba kuri Twitter canke ku mbuga ngurukana bumenyi za presidence y'igihugu cy'u Burundi biriko hariho n'ibimbuga ngurukana bumenyi zimwe ziko zirakora ikiganiro citwa Iragi ndabakengurukire ni RTBB radio televiziyo Burundi bwiza nimba ntihenze bakora kora ikiganiro ciza citwa Iragi barahaye ikiganiro mukuru w'igihugu barahaye ikiganiro mutambukanyo wa nyakwigendera Petero Nkurunziza n'abandi benshi bafise amateka bazi ivyo bavuga bafise bagendanye nawe dimwe reka ndabakengurukire ndabifuriza kugira amahoro meza mu miryango yanyu mugiraho muba mubahwe ndabibutsa ko nta Flow Podcast TV atamwebwe nta Ingoma magazine atamwebwe mwarakoze cyane ciao ciao